Kaze kw'ihuriro ryanyu Ikiyago Web TV. Uyu munsi turaza kuganira ku bijanye n'amagara y'abantu mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ivyo rero turi kumwe n'abatumire babiri, Dr Joseph Nyandwi we akaba ari mu Burundi, tukaba kandi turi kumwe n'umunyeshuri asanzwe yiga ibijanye n'amagara y'abantu mu gihugu c'Ubudagi, nawe akaba ari umushingantahe Yannick Ndabaneze. Umushingantahe Dr Joseph turabaramukije. Ndabaramukije. Ego, Yannick namwe namahoro neza? Namahoro ndabaramukije nanje. Ego. Sinzi ntimuraramukanya, sinzi ko mushobora kuramukanya gatoya. Dr Joseph namwe ndabaramukije. Amahoro cyane. Amahoro. Ego. Tutangure rero ikiganiro cacu kugira ngo tuganire ibisanzwe hano ni ihuriro ry'abantu abarundi hamwe n'inshuti z'abarundi, aho tuza turaganira duhanahana ivyiyumviro kuri ibi canke biriya. Ikiganiro rero cacu kiratangwe n'akabazo ka mbere, twovuga duti mbega mwibaza yuko amagara y'ubuntu murantunga amagara y'abantu mu Burundi yoba yifashe gute? Mufatiye ku byo mubona na cyane cyane Dr Joseph mwebwe muri mu Burundi, canke mufatiye ku byo mwumva n'ivyo mwoba musoma, mufatiye kuri Yannick we asanzwe atari mu Burundi. Reka ntangure kuri Dr Joseph. Murakoze, musanze ndashaka ndanze nibwira abantu ariko Ego cyane. Dr Joseph Nyandwi muganga n'umusubiri. Siniko mpamvu ndabitera neza mu Kirundi. Oya naco naho mucishamo agafaransa nta kibazo. Muganga n'umusubiri indwara zijanye n'ibintu bita amahormone. Je suis médecin endocrinologue. Ego. Gushika ubu nkorera hagati mu gihugu. Ngerageza rero kwishura ikibazo mbambajije ingene amagara y'abarundi yifashe muri ubu bihe. Nsubira inyuma gatoya navuga yuko hariho akarusho ugereranije n'imyaka yahera. Akarusho kariho kaboneka kubera ubu wabyo ingene igisata c'amagara y'abantu gitunganije, ukaraba n'igihe bamwe twaruka cyabitunganyije, ubona yuko hari akarusho katari gato. Ibyo rero biraboneka ugiye no kureba mu statistique yava muri minisante, birareba bisohoka bijanye n'abantu n'indwara barwara nyene abafayira b'ibiranga n'abaganisi ku rugero rushimishije. Yabyo igira abafashe bibaruka kwa muganga nyene bangana, ubona ko ari ibintu n'intambwe ikomeye. Mugabo naho hari byinshi byo kwishimira n'indwara ziriho nyinshi batuza kuronka umwanya wo gupfa hirya no hino. Ego cyane, murakoze. Yannick? Jewe nibaze yuko amagara y'abantu i Burundi uko ndayazi kuko naragize stage atari ziki Burundi, yaba à l'intérieur du pays canke ni Bujumbura kuri CHU. Sinoshobora kukompara kugira mvuge gene ubwa mbere byaremeze nuko bimeze. Jewe uko ico novuga ko nuko uko nabibonye uko ibintu bimeze. Jewe ikintu cambabaze cyane kuko cyane nko muri CHU ariyo le plus grand hôpital dufise i Bujumbura. Hariho les gens les plus qualifiés aussi. Cyane par exemple hariho abantu benshi bapfa à cause de diverses maladies, et cyane aussi à cause du manque des moyens. Arabapfa kubera amahero atatu ariyo turi jene nazanye n'abandi twigana ngaha turi muri iyo stage. Twarabonye ibintu byinshi bita nico twana vinti chance no shobora gukompara naho niga jewe kuko urumva ngaha anya
ni igihugu giteye imbere cyane bafite amafaranga menshi ariko hariho quand même un certain principe umuntu abona umuntu ikirema muntu atoshobora kwifurira umuntu uwo ari we wese ibyo bintu ukayibona i Burundi atari i Bujumbura gusa n'ahandi hari atari du pays twanjanye ari cyo kimwe gato nibaze yuko ntivyoroshe natwo hariho byinshi tugifite gukora yego murakoze neza reka tubandanye tuganira hariho rero umugambi canke politike y'igihugu ijanye n'ivy'amagara y'abantu muri uyu mwaka canke muri politike izofata umwaka w'2016 gushika umwaka w'2025 ico bashize imbere cyane nuko amagara y'abarundi yosubira kwisununura gatoya kugira ngo abarundi nabo bashobore gutera imbere kuko nivyo amagara meza mu banyagihugu bituma habaho iterambere mbega mwibaza yuko uwo mugambi woroshe mwibaza yuko intambamyi zizoza kuri uwo mugambi wa leta zoba ari izihe reka ntangurire kuri Yannick reka tutangurire kuri Yannick murakoze jewe nibaza yuko bitazokoroha ama objectif en soi meza la prévention yo guteza imbere amagara y'abantu ko amagara y'abantu nkuko yagiye kuvuga ile atuma ubuzima en général bwo buteye imbere ariko nibaza yuko bizogorana cyane gose sur kuma point menshi cyane par exemple objectif yabo ya mbere ni justement réduire l'ampleur et la gravité des maladies les maladies dufise i Burundi byinshi ari paludisme ari sida VIH tuberculose turaza kubishika kuko ibyo turaza aricyo tuza kubivugako izo zose ce sont des maladies la prévention il est le meilleur moyen quand on vuga de kuelimina so kuri jewe rero muri pyramide justement pyramide sanitaire y'ukungene notre système de santé il est fait mbona tudashika sur la personne XYZ ça veut dire kuri ujya muntu comment après on a kuri jewe aussi on a deux milieux tukaba dukwiye kutraita aussi différemment hariho le milieu rural et le milieu urbain et justement le fait yuko la pyramide sanitaire dufite justement kuri jewe pour le milieu rural hari ahantu idashika malheureusement hari ahantu idashika kuko il y a une chose qui joue un très grand rôle ndibaza mu bintu by'amagara y'abantu hariho no kumenya l'éducation kumenya ati ikinya iki giratuma kirashobora gutuma nogwara iki kirashobora gutuma nogira iki kirashobora gutuma iki kinshikira ico cyose nibaza yuko aho ari umuntu bizogora ko bashika ko le citoyen lambda umwe wese yumva ko ari concerné kandi akumva aho ingorane ziva kugira ashobore justement kubiprevera niyo ngorane ya mbere nobona n'ahandi ho yindi encore qui reste encore toujours un grand problème je trouve c'est toujours le financier malheureusement uja kwivuza nk'abo twabonye hari abapfa kuko hatabuze ubwo bwenge bw'abaganga bacu kubera bo baba babizi ariko babuze les moyens yo kwirihira ibintu bito cyane muri ari umuti wa hypertension umuti wese nawe wa 6000 francs adashoboye kuwuriha
agapfa n'ibintu biba bibabaje cyane rwose ibintu biba bibabaje cyane rwose et tout ça niho narimba ati kuri les objectifs en soi ni byiza vraiment la prévention nico qui est très important c'est vrai mugabo kungene bishika sur le citoyen lambda mbona yo bizogwana gatoyi jewe ego Dr Joseph murakoze ubusanzwe kuri kimwe cy'ikiganiro Ministère de la Santé de l'Éducation yihaye muri rusange ni leta ifashe mu bisanzwe ugerageje kubiraba neza ubwo ntibyoroshye umugabo bisigura yuko bidashoboka ntibyoroshe kubera amagara y'abantu ntiyakura akantu kari hamwe n'ibintu bifatira muri contexte sociale igihugu kiba kirimo ubu rero mu mwitegerezo ibintu bimeze biraboneka yuko tunarabye na budget tukaraba n'iki ibyo babonetse muri Ministère de la Santé urabona yuko atari ibintu bihumuriza uyu munsi ariko ntigisibura yuko umuntu acorera amaboko nicyo gituma aho amashyirahamwe yanditse ahantu hose ahantu hari abakora hama muri contexte turimo n'ubundi ego mu Burundi bafite ibibazo byinshi bijanye n'uburyo bijanye n'abanyagihugu bonyene bijanye n'ingene ubushikiranganji amagara y'abantu atunganije usanga yuko bitarusha na gatoya ugiye kuraba nk'ubu baravuga indwara zibangamira abantu usanga uruhara runini kugira bigabanuke byagiza guhera ku kintu bita santé communautaire ni ukuvuga kwigisha abantu kugerageza kugira prevention gukinga nicyo bituma usanga aya maproje ariko arakora mu magara y'abantu afasha gutanga nka za hospitale bijyanye na malariya ubuya hariyo n'andi maproje yaje kubijyanye n'ikiza abanyarwanda sida ubu arabakonseye mu ntara n'ibintu by'abaganga bagize formation hariyo n'ayandi mawe n'igi afashe ukibona musanzwe ntushobora gufata uburundi bwabyo aho buri ubu ni munsi economicuma niyo tuvuye nguca yumvira ko amagara y'abantu ushobora kugereranya nayo umudagi cyangwa umufaransa cyangwa umusirikare twese ku ntambwe y'iwacu ibintu birababaje biraboneka yuko bigoye kubera ko je ndakorera mu bitaro ndabizi hariho n'indwara imedrije cyane na cyane cyane ino mu Burundi indwara ya diabete barayimedrije rwose abantu ntabazi ku buryo umuntu adakwiye gusanga yamaze mu rwego rw'ishinzwe yuko ibyo ndwara zihari bidashobora amaboko ahubwo ni ugukora nyabo umwe wese icyo ashoboye iryo hangiro bishoboke mugabo biragoye ibyo yavuze by'ubukene bw'abanyagihugu si ubukene gusa n'ubukene bw'igihugu kubera ko ugiye kuraba mu bintu by'ibipimo imiti iyo bita medicament essentiel bikenewe usanga ntayihari ni ukuvuga yuko no mu bushikiranganji barakwitaba bakagerageza bakashidikura ababizatunga cyangwa baki nko muri kamedo cyangwa intara bakagerageza ko impota imiti ikenewe kubera ko ino mwese muganga wese mugakora umuti ujyana ukura tukayibura ego mwese muravuze ku bijyanye n'ubukene nibyo muravye umugambi wa leta ku bijyanye n'amagara y'abantu mu mwaka w'2005 gushika umwaka w'2015 uwo mugambi bivugwa yuko wagenze neza cyane kuko uburyo bwarabonetse na cyane cyane uburyo buvuye hanze ariko ubu igihugu gisa nuko kiri mu ngorane n'abahora batanga uburyo umengo ntibakibutanga uretse n'ivyo hariho ikiganiro umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida aheruka gutanga avuga yuko mu mwaka uheze wonyene w'2016 hariho amafaranga agera ku miliyoni 369
arenga yoba yaribwe n'abakozi bo muri ubwo bushikiranganje. Mbega ntimubona yuko ico kibazo c'uburyo ari kibazo gikomeye cyane, kuko uravye politike ya kera ijanye n'amagara y'abantu ubwo buryo bwari buhari, kandi nivyo ibintu byinshi byaragenze neza. Abapfasoni bari barutse ku buntu, abana baragiye mu mashuri biga ku buntu, hari imigambi myinshi yagira ko kandi abantu barayishimiye. None ntimubona ko ico kibazo ari kibazo gikomeye cyane muri ico gisata? Reka ntangure kuri Dr Joseph. Mwakoze ubusanzwe ikibazo cy'uburyo kirahindika kandi bose bijyanye n'amagara y'abantu, naho ntongeze ibya politiki sindakwinjiramo rwose, politiki y'umuganga n'umurwayi naho ari doso baba bamwe barakinjiye cyangwa bagira gute, naho bije oba ishemeye uravye konflikti turimo, hariho imigambi minini ibanda ishyigikiye. Nibyo ikibazo cy'uburyo kizogorana rwose urabihangiro bihaye, uravye ibyaranguwe n'iyo myaka iheze nk'uko imishinga yabishyigikiye kandi biraboneka ku kibuga, urabona ikibazo cy'uburyo kitoroshe. Mugabo rero abayobora Rwanda mu gushyigikira amagara y'abantu bidaciye muri leta biciye mu migambi yabo, kiretse yuko utunenge tuboneka nk'aho babayobora ni tumwe, ni ingene iyo mfashanyo iba yabonetse ikoreshwa, kubera ko usanga amahera menshi aherera mu bintu bya formation, kandi ugasanga formation yigwa abantu batari kuri tere, batari ko barakora ibintu bijyanye no kuvura cyangwa kugira ni babandi batwara, ni babandi bari mu maporogaramu bitagerera hariya. Rero yego n'abaganga bavura bamwe barabaha inyigisho zitandukanye, mugabo kuri jewe si ku rugero rwawe rukenewe. Usanga umurwayi yego arunguka mugabo urabye uvuze ati sifare oriyanti ayo mara so uko byategerezwa yafashe ikintu kinini. Nk'akarorero ubu hariho ibintu ikibazo cyadufite mu Burundi n'ubu dufite kitarahera, ikibazo kijyanye n'amalaboratwari. Ni ikintu kibazo gikomeye rwose, kubera ko laboratwari z'Uburundi kugira uve mu cyaha ubigisha igipimo Bujumbura, urumva icyo kintu bizamwa ugasanga icyo gipimo cyagenze, ugasiga ukirindira iminsi itanu ukazogirwa n'ikibazo. Mugabo ubu hariho amalaboratwari bashika 6 hari hagati mu gihugu hamwe n'ibindi za Ngozi za Kayanza, ari ku rwego rushemeye nk'ayandi yo muri East African Community turimo agiye kugurura. Yavuze yuko hoba hariho abatanze imfashanyo yuko agiye kugurwa barabasha ibikoresho. Baravuze ko bagiye kugura imodoka zo gutwara imiti ivuye Bujumbura ituruka hagati. Baravuze yuko bagiye no kubaka inyubakwa yo kubikamo imiti ya Kamedo urugo Ngozi. Tubona yuko n'ibindi bagerageza n'ubwo buryo buki baragerageza, mugabo intego tugomba duhari ingene ubwo buryo bukoreshwa. Ibyo rero mu bihugu bitaratera imbere byaba byabaye nk'urugendo byashize. Gusa jewe nk'umuganga ngomba ndi naho uko biri kose ngomba ndi pesimisite optimiste, kubera ibabyi umuntu yaravuye naho ikora gute baturaba context social turimo bizoroshe, mugabo ntiducike intege cyane. Ni byiza kwama mwizera yuko ibintu byose bizogenda neza. Yannick, mwebwe mubivuga ku iki kuri ico kibazo cy'uburyo? Murakoze. Ikibazo cy'uburyo nibaza yuko Dr Joseph yavuze byose. Icyo nanjye nari kuvuga ni aho amafaranga ayo make ahari uko akoreshwa. Je nibaza yuko ico kibazo kuri jewe mu nari kinini, kuko na kare justement Dr Joseph yavuze il a parlé de la médecine communautaire,
ari ikintu que je trouve umuntu yarakwiye gushira imbere cyane cyane parce qu'on a une population rurale qui est beaucoup plus élevée que celle urbaine et ibyo byose bijanye nk'uko yabivuze naho amahera ayo make ahari kuko n'ayo make yoshobora kugira byinshi actually ayo make ahari ahagenda ni gene baze ko ariko nico no bivuga ko umuntu yo réoriente gatoyi kugira ashike à destination kugira le patient yumve ko nawe yashikiriwe naho yobari duke mwabyumve kamera nivyo mwese uko muri babiri kandi mwavuze cyane ku bijanye no gukingira amagwara aya canke ayandi kandi mwavuze ibijanye no kwigisha abanyagihugu. Aha rero tugaca dufata ibibazo bibiri tubishira hamwe, ikibazo kijanye n'ingwara nyinshi zimo bavuga za sida, ibituntu hamwe na paludisme, sinzi ukuntu no yita mu Kirundi. Muravye rero ico malaria nivyo. Hanyuma muravye rero n'ukuntu ibisata bimwe by'igihugu bigenda birakorana, ivyo bita collaboration intersectorielle, mubonaho kogwiki kugira ngo abanyagihugu cyane cyane bigishwe kandi bamenye ibintu bimwe kugira ngo ukwikingira bice biboneka cyane gusumba. Reka ngende kuri Dr Joseph. Nimba natabiye neza ikibazo mubajije aho kogwiki kugira abanyagihugu bicwe neza kwikingira izo ndwara. Yego. Musanze bivana n'indwara kijyanye n'indwara ya malaria. Ibyo birakorwa gushika n'ubu birakorwa hari abamishakiye ku mitumba wanashaka iyo barayikibwa nk'ubu ya mu amezi ya n'ubu ntara zimwe z'igihugu usanga abantu baje kuvurirwa ku mitumba bakabigisha nyine bati n'ibitabo bari ingene kibabo bikuru ahantu baba nyine baje kujyana mu mitegeko n'ibindi. Ibyo kubijyanye na malaria birakorwa mugabo urugero rwacaye rushimishije kubera ko abarundi sinumva ko bagoye ariko barabwira ibintu bimwe hanyuma no musaba kuri iki gahoro gisore ibyo bagenda bikabira mugabo ibyo birakorwa ku bijyanye n'izindi ndwara nk'iz'ibituntu naho nyine birakorwa rero banashaka porogaramu muri minisiteri cy'igihugu birakorwa baragerageza kujya mu sensibilisation aho uca hose urabona ntuze amapankate berekana ibimenyetso by'ibituntu. Hariho abantu bagiza kwipimisha bibonye abari kwa muganga baje barabigisha kukigira ko hari n'abandi canke bakababwira nyine bagiye gufata imiti mugabo ugereranije n'ahandi hamwe baraciye biragoye biracyari haracari hagahagaze kandi hatoroshe. Hama ku bintu bijyanye na sida nibaza yuko i Burundi hariho amasosiyasiyo menshi agerageza gufasha kwigisha urwaruka mu mashuri haba hehe mugabo intambwe iracyari ndende. Bisaba yuko babandanye nabo nabahimiriza uko bitewe uko bwiye bakabana nabahimiriza. Ubu diyabete niyo bisa naho indwara ikomeye mu Burundi kubera ko kimbayibona kandi kazi rwose wanashaka nta n'ikintu nta n'igitabo ushobora kwiga nta cigwa cyo bita epidemiologike yakoze nayo ubu yabatanguriye tugerageza ugasanga hari ahantu bagira ubundi kwitanga depistage gupima igisukari mu maraso umuntu bahagenda ku mitumba bakabivuga bagahurira ku ivuriro ritoya cyangwa rikuru kwipimisha ku bintu bakagerageza kuraba
abarwayi mugabo intambwe irasa ntoya kubera ko naho bigishwa canke bapima ntibabigisha ingene bitwara kubera ko bisaba umwanya munini n'uburyo butari buke uca usanga n'abahinzi ni bake ni bake cane natwe twabinonosoye ugasanga kenshi ntibaduha akanya kugira tusigurire abantu canke n'abaganga ntibaduha akanya kugira tubigishe ingene bitwara mu gihe umwe abarwayi nkawe n'ingene babigisha ugaca usanga ni ikibazo kigihari nico bituma dukwiye kuraba abantu babijejwe bakaraba bagahimiriza cane ku kintu ca sante communautaire kubera ko ku isi yose nico kintu ca mbere abantu bitaho banashakana n'abantu bafasha ubuya barabifasha no cane kubera ko medicine clinique créative ego irafasha mugabo kugira kugabanure ibintu byo gufata byo kurwagurika bisaba guhera ku ntango profilaks kuri sante communautaire. Ego cyane. Yannick jewe hari ahantu nagiye nabo twigana ahantu hitwa village health work mu Kigutu n'abantu bagira medicine communautaire siniko ndagabagira publicité mu mbabarire ariko n'ahantu nabonye iyo intersectorialisme mwako muravuga ilero. Alors hariho abaganga bahari, hakaba aborozi, hakaba abarimyi, hakaba aba formateur. Ikintu cyose abantu bari muri iyo secteur barabigisha kurima, barabigisha kukaraba bonyene, barabigisha. Ils ont commencé kuva au début, uko Dr Joseph yakabivuga, batanguye depuis hasi gose complètement. Kuva kuri gene bakaraba, gene barima ibifungurwa de façon moderne, ari ibitungwa de façon moderne kugira biteze imbere. Et il faut dire yuko abo bantu aho nari ndiyo jewe nabo twigana bo ngaha c'était un monde très différent. Il y a Roi Caleb. Il y a abantu naho bari bagwaye bari bafite une joie y'ukungene bariko baratera imbere buke ariko sûrement une médecine communautaire yari ni kuri jewe nico kintu ni nk'ivyo justement docteur kuvuga niyo actually ikintu la priorité ya mbere kuko umuntu amaze kumenya gene yiterera ibintu gene yorora ibyiwe hari ibintu byinshi bica bivamwo muri santé publique yacu, ari malnutrition, ari indwara de maladie des mains sales, ari ibintu bitari nécessairement aussi clair ku muntu ari muri milieu rural. Et je trouve yuko justement il y a intersectionnalisme, ce n'est pas la médecine, la santé ntijanye gusa na ntuzeya ce n'est pas ubuganga gusa. Umva justement n'uwo mworozi n'uwo murimyi n'ivyo byose biri autour birakontribua kandi bikontribue à moi nico gituma nibaza yuko kandi turafite i Burundi justement benshi abagriculteurs basohoka muri université basohoka hehe natwe ivyo byo umuntu abikombiye en tout cas byogira un résultat sur du long terme yogira résultat ziri plus ziteye imbere kurusha Burundi n'abarundi dans les milieux ruraux. Et jewe nivyo novuga kuri ivyo. Ego murakoze nivyo ibisata bigiye birakorana nivyo amagara y'abantu aratera imbere cyane. Hariho mbere y'ikiganiro twigeze kugira hano ku ihuriro aho twerekanye ukuntu abantu abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoki badandaza inzoga z'ikirundi ahantu habona badashizemo cyane ibintu by'isuku, ariko rero tugaca tubona yuko mu gihe abajejwe urudandazwa bo vyifatamwo neza bosanga bariko barafasha abasanzwe bakora canke baraba ivy'amagara y'abantu. Reka dufate rero akaruhuko gatoya gusa turagaruka hanyuma.
hunger and poverty. I know how it hurts. I really know how it's pain. 'Cause myself experienced those problems. Here I am to encourage you, my friend. Situation is there on your side. Jesus is the friend, I'm telling you, brother. He's a father to the fatherless. He's a guardian to the widow. If only you believe and give him a chance, he will lift up and make you a winner. Never, never will you be a loser, man, I say. Never, never will you be a loser, man. Time will come when you will forget your problems. Time will come when you will always be happy. Lose no trust in Christ every day. Lose no things will be alright. Time will come when you will forget your problems. Time will come when you will always be happy. Lose no trust in Christ every day. Lose no things will be Bless people, get it ready. Yo, man, we got it ready now. GG7 is coming. We're gonna step on the enemy. Get ready. Remember that. Step on the enemy. Everybody's gonna step on the enemy. Step on the enemy. Everybody's gonna step on the enemy. Step on the enemy. Everybody's gonna step on the Come on, enemy. step on the enemy. Everybody's gonna step on the enemy. We really wanna tell them what I know what I feel. I tell the microphone lift his name. Yes, we no shame, me know he knows my name. That's why me can sing it, that's now we no fear. Because that's how they conquer the Lion of Judah. He died on the cross just for my sins. That's why me can sing now, that's why me can praise him. Step on the enemy. Everybody's gonna step on the enemy. Step on the enemy. Everybody's gonna step on the enemy. Step on the enemy. Everybody's gonna step on the Come on, enemy. step on the enemy. Everybody's gonna step on the enemy. We really give it power over everything. That's why me can't fear anything. Cause me know him think so high of me. Jesus for the altar of my salvation. He conquered the enemy, the Golgotha. Devil has no power upon my life. Devil has no power upon my life. Say devil has no power upon my life.
enemy. Everybody stand up, step on the Come on, enemy. step on, step on, step on, step on the enemy. Everybody stand up, step on the enemy. Step on the enemy. Everybody stand up, step on the enemy. Step on the enemy. Everybody stand up, step on the enemy. Step on, step on, step on, step on the enemy. Everybody stand up, step on the Come on, enemy. step on, step on, step on, step on the enemy. Everybody stand up, step on the enemy. People got you ready. People got you ready now. Digital man is coming. Excuse me. I belong to Jesus, you know. Yeah, yeah. Devil has no power in my life. I'm more than a conqueror. Yeah, man. Blessed every time. Ego turagarutse mu gice kigira kabiri iki kiganiro ku bijyanye n'amagara y'abantu mu Burundi. Turi kumwe na Dr Joseph Nyandwi, tukaba turi kumwe n'umunyeshuri mu bijyanye n'iby'ubuganga Yannick Ndabaneze. Reka tubananye tuganira tubaze duti mbega ko tuzi ko mu mahanga hariho abarundi benshi basanzwe biga iby'ubuganga canke basanzwe bakora hanze, mwibaza yuko intererano yabo muri ico gisata yoba ari yihe? Reka ntangurire kuri Yannick, na cyane cyane mwebwe musanzwe muri mu mahanga mwiga ibijanye n'iby'ubuganga. Ego kabisa, merci. Merci. Je nibaza yuko ikintu ca mbere abarundi turi hanze cyane cyane abari turi hanze ari kutibagira d'abord Burundi. Ça veut dire bon, je ngoma mvuge comme exemple aho ndi jewe ibyo mbona hariho cyane cyane mu bihugu ngaha biteye imbere cyane. Hariho tuvuge nka mu ma hôpital yacu aho jewe niga aragera un moment où imiti isigaje umwaka imbere yuko iba expire. Bacha haragera un moment bashateza kuyita. So nk'ibintu nk'ibyo onya ni byinshi kandi ni byinshi buraya hose. Ari iyo miti bayita kubera bobo bafise ibi batwara bivuga gutyo, bivuga ko ari uko ko umuti hasigaye umwaka udagishobora kubura impunzi byo mu bitaro. So twebwe muri context yacu cyane cyane nk'uko Dr Joseph yavuze ati twe turabura imiti naho yoba ari yahehe turibura. Abarundi turi ngaha anya ibyo turashobora kuja hamwe iyo miti ugasaba ko wisabye baraguha ko baba bagomba bayite, ari ishinge ari materiel yari yose umuntu abashaka nta nyazi uko umuntu yogira icafashije cyane gose cyane ibintu n'ibindi. Ikindi naco nibaza yuko nkuko twari duhejeje kubivuga sur la question précédente, question yuko ari intersectoriel, abandi umuganga usiwe wenyine nakora biga siwe wenyine azofasha, ari wiga informatique kugira azogire système de santé coordinateur umwe wese agira iki, ari wiga icyo cyose turakeneraniye. Nibaza yuko rero umuntu yogenda muri iyo vision avuga ati okay, jewe ico niko ndiga, ico ndiko ndagira ico cyose ngaha ntegerezwa kuzogikoresha d'une certaine manière muri iyo i Burundi, ari muri secteur ya santé, muri secteur ya santé ukungene shobora prendre le meilleur yo ngaha nkayikoresha iwacu, nkayishobora kuyimodifier pour kuyikoresha iwacu. Nico novuga abarundi bari muri diaspora boshobora kugira kuko ego nico novuga. Dr Joseph. Murakoze. Ubusanzwe ku baganga b'amashaka y'abarundi bari hanze cyangwa abandi bose
cyane cyo niko nk'abaganga b'abahinga batwita abanyespecialist b'abarundi bari hanze barasumba cyane kure inshuro nyinshi abari mu Burundi icyo ni ikintu kitoroshye kubera ko ino kugira nk'umuganga w'umuhinde bisaba kuzorindira igihe kinini kubera ni bake n'abaharenze baduga uburu ubwo rero natwe twemeye kujyayo nta kintu bavuga ngo hari icyo badufashije kugira ngo bakimutive kujya gukorerayo jewe narabaye ahandi myaka hafi icumi ndabizi nawe bitari bike byo guhindura muri sisiteme de sante iwacu hari abandi baganga bari hanze wanashaka n'abatashe barabona ingene bimeze byiza babashoboye turashaka icyo kibazo gikomeye cyane rero hari abafasha hari abari mu asosiyasiyo hamwe ugasanga nko baragize kampani baragize amaoperasiyo menshi n'abandi bafashije basanzwe abantu muri Europe cyangwa Australia Brazil umugabo ibyo ntibikwiye cyo nibaza gushikaho kuri isaha leta y'u Burundi itararonka uburyo bwacu turashobora kumera nk'abiwacu tukabaha agahembo gashiminutse naho katunganya nta kiburayi cyangwa akahere mugabo gatuma gashobora gutuma umuganga baho ntiyumvire kuza gukorera hanze mu kwindura ko ibyo bishika ni ngombwa yuko bora nyine barafasha muri amasosiyasiyo y'iwabo mu gihe bari mu biruhuko bakaraba bagasimba icyo bafasha cyane cyane babahinga indwara byo kubaharisheje usanga muri interieur umuntu arashobora kubaho afite ikibyimba kanseri akayimara imyaka n'imyaka atipimisha atagira gute wanashaka bavuga ati ibyigisho ugasanga hari ibipimo bimwe bimwe adashobora gufishira ndazi ku kibuga ahantu turi ni kuri turafite ikibazo cy'abaganga banonosoye by'amakanseri icyo kintu cyaba gikomeye wanashaka n'ikintu cyo muri laboratoire kijyanye n'icyo bita andapati gupima amakanseri ku kinyine kugira ngo umenye yuko ariyo ahigeze uko bimeze biragoye rwose n'ahandi usanga umuntu abaja muri buroke kugura agaca y'umugambi n'agaca kubera ko ibipimo abantu rero bari hanze cyane cyane abaganga kandi umurundi wese yumva ko afite umutima wo gukunda igihugu iyo icyo afashije mu madomini bene ayo hari imfashanyo hari iki hose hari iyo miti twe tudafite imwe rero usanga hari abaganga bari usanga bigishwa mu bitaro harimo bashobora kuyironka cyangwa ibindi bikoresho bitari bike bakavuga bati reka tuyirungise kuri leta zayitora cyangwa itora ikagenda uko gusa bikabamo umuco kugira ngo dufasha cyane hama leta nayo ikaraba bimwe bigerageza mu buryo buke buhari ikaraba yuko n'abaganga turi tugira umutima wo kugira kubera ko kuri muri umuganga ntibanga mugabo ibikomeye bibangira imyaka mugabo mu gihe ubona yuko bidakunda kuko nk'umuganga biragoye kuguma i Burundi sibona ko bifite nibaza yuko leta izogerageza kubikaraba ubwa mbere ikabanza igafata neza mu buryo ifise abari ngaha kuri twemye gutaha hama ikagerageza gusimbika n'abandi bari hanze bagashaka kubifasha niba mu kurindira barabe icyo ashoboye cyabafasha. Yego hari ikindi kibazo cyashizwe imbere muri uyu mugambi cyangwa iyo politiki ya leta ijanye n'amagara y'abantu. Ico kibazo no kikaba ari ikibazo cha malnutrition, sinzi ko no byita ukudafungura neza mu gihugu, kandi iyo politiki kavuga yuko ico kibazo mu Burundi kiribonekeza, ariko kandi nta n'ishuri rihari iryo baryigisha abantu bashobora kuja kwigisha abanyagihugu ukuntu bofungura neza kugira ngo babananye bagira amagara meza. Ico kibazo naco mukivuga kwiki? Ntangurire kuri Yannick.
jewe merci d'abord ku kibazo hanyuma je navuze yuko byose bihurira kuri médecine communautaire justement ko umuntu atamenya ngene afungura ko umuntu abura icyo afungura kubera diverses raisons ari sécheresse par exemple muri uwo mwanya tusha bubanza ari intempérie ari icyo ari cyo cyose ko umuntu ashobora kumenya gene wenyene yinubisa we n'abana biwe cyangwa n'umugore bose na famiye yose nibaza yuko dusubira kandi sur le point ya médecine communautaire justement yuko le citoyen lambda wanyuma sur la chaîne amenya gena bigenza uko ngene bimenya ni par rapport justement yo kwigishwa gena l'agriculture moderne cyangwa élevage moderne nibaza ko byose bisubira justement kuri iyo médecine communautaire kuri iyo niveau ivuga ati uyu ko ari aho bitangurira birafata umwanya ariko ni ngaho bitangurira ubwo hanyuma bikavansa au fur et à mesure des années mais naho novuga ko je botangurira ko malnutrition nazo yuko ari même l'une des plus grandes causes de mortalité infantile i Burundi et ni bintu bikenewe vraiment juste kwigisha et comme nabivuze nibaza yuko on doit juste modifier les rôles de chacun si aller dans un centre de santé dans un centre de santé ngizwe n'umuganga wenyene kumuganga wenyene nashobora byose et justement quoi la byotangurije ego Dr Joseph murakoze ubusanzwe ku kintu cya malnutrition cyane cyo nuko ni indwara iboneka kandi nyinshi ubu no mu minsi yahera yariho byaraboneka umugabo ubuhoho biraboneka ko bitanga kurenza urugero gato umusanzu biva kuri ya contexte sociale socio-économique navuga turimo kubera ko abarundi benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi naho ubworozi budateye imbere ubworozi budateye imbere cyane ubu rero bambye demografi ingene imeze igwirana ry'abantu ingene rimeze ugaca uraba ihindagurika ry'ibihe ingene rimeze ugaca uraba abarundi ingene tumeze benshi muri twebwe bataciye ku ntebe y'ishuri batigishijwe bamenye akamaro ko gufungura neza bamenye ingene muri ibyo biteye abarongo bashobora kubifungura biracagoye cyane bisaba kuzicara bakigisha sibyo gusa hariho ibintu byinshi abarundi tubirija kubanza kumenya tugahindura ingendo bahindura ingendo tukumva yuko ibya kera bitagishoboka ubuya tugiza n'ibyo bintu tugatangura gushasha aho yaciye ku ntebe y'ishuri cyangwa utaciye ku ntebe y'ishuri akumva haraguye ahantu hose uca biza gukora kugira amagara yiwe yame ameze neza canke atera imbere mu byo ashoboye ibyo rero hariho byinshi no guhindura kubera ko wanashaka hariho ibibazo twe dufise abarundi yuko ikibazo gisana n'akaranga ikintu cy'inzoga ko ibintu byose bigwira kubera ku nzoga ikintu yuko abantu n'ibintu by'inyama usanga bagwiza byinshi babisanga hanze mu kabari ugasanga umuntu arafata brochette zibiri itatu mugabo muhira abana bariye ibiharage by'ibijumba cyane amavuta arimo usanga bya bindi mugerageza kuronka byose amaproteine cyane ibyo cyane atabironse ibyo rero biracyagoye cyane cyane hari baruguru hagati mu gihugu kubera ko usanga kiretse ubukene gusanzwe bufise ubuye kuhindaguka by'ibihe cyangwa kuki hariho n'abantu rero batarumva
ingene abantu babwiza kubaho turumva ingene abantu babwiza gufungura muri ibyo bice bihari ugasanga amazu menshi ariko ibijumbu n'ibiharage atakindi kintu gihari kandi yari afite ibitoke nahera yari afise wanashaka inkoko ugasanga ibyo yarishora kugira ngo kumeze haza ugasanga n'abantu cyangwa agiye gute iyo rero igihe ngendo turazihindura ni ikibazo gikomeye nicyo twaba turavuga medecine communautaire mu bisanzwe itangurira ku bintu bya misimusi igiza gutangurira ku bintu byose iyo ntabwo babana iterambere ryo ku mutumba cyangwa irya hehe bagahera ngaho hama bakagana bijyaniranye n'iby'ubuganga rero niyo mushyira ku mutuzo ukigishwa kubera ko gushika n'ubu hari umuntu gutarabiwe ari ikibazo umuntu kuzovuga ati reka nsumire umwana iki cyangwa iki yavuga ati ndavugira reka ndi kukabana ndane n'icupa dusange n'umugenzi hama baragira ikintu byo muri nta kibazo icyo rero ni ikibazo gikomeye yego ubukene buriho mugabo hariyo n'ingenzi rero tubiganisha naho ubukene buri ego dusa n'abashyitsi ku mpera y'ikiganiro reka tubasabe mushikirize akajambo ka nyuma ku bijyanye n'amagara y'abantu muri rusange reka dutangurire kuri Dr Joseph nyine murakoze amagara y'abantu rusange igihe narakoze muri ibyo dukora akanya gatoya ku bitaro bya ruguru mu myaka yahera atangura kwiga mu dusiga ndabizi cyane organization yayo bwabeho ibiharuro bamusanga umuntu ashobora guhamagara ari kuri centre de santé hehe bakamwumvira ambulance ibintu byaganje ku bana no kubafasha n'ibindi kubijyagira ni ukuvuga rero urambye aho tugeze ubu niyo tuvuye hari intambwe ibonetse mugabo iyo ntambwe iracyari ntoya ugereranije n'ingene tubona abantu bapfa n'ubukene buhari bw'ibikoresho by'imiti n'uburyo n'abahinga babinonosoye n'abandi pesomesi ubona yuko nayo nyine ubumenyi ubu atari ikirenga nicyo gituma rero umwe wese ahari gihereye kuri leta n'uburyo bw'abarundi biza gukora ibishoboka kugira ihangiro umuntu aba yihaye cyangwa igihugu kiba cyashyize imbere kugira barabe yuko tworishikako mugabo cyane cyane navuga ku baganga n'abandi bose bapersonel paramedicale cyangwa n'abandi umwe wese ahereye mbere n'abarundi bose bige guhindura ingendo dutangurire kuri medecine communautaire ushobora guca ku mwana ariko yateresipira niwe kumubwira ko ari ibiri guhashya ishaka izo yego cyane yandura ikibazo cya korera ugasanga kugenda jewe ndino mwizero yuko ibitigo turacana uburyo bw'ikigwa yego cyane hama tugatera imbere yego murakoze Yannick namwe mu majambo make akajambo kanyuma merci je nibaza yuko amagara tugifise kubijyanye n'amagara y'abantu ubundi tugifise nk'uko Dr Joseph yagiye kuvuga beaucoup à réaliser beaucoup à gushikako nibaza aussi yuko umuntu yogira vraiment une distinction avec entre la médecine communautaire pour une plus grande partie de la population, et la médecine urbaine. Où Chatugaruka, justement, Kubyo, Travati, Nadjewe, Nina, Hedamashuri, Ngashaka gutaha, est-ce que ndashobora gutaha, mbona ntashobora gukora, non, ntibidashoboka. Ntashobora gukoresha amamashini nakoresha ngaha, ntibidashoboka. So, ku difference ivyo bibiri, et kubipromotinga vyose d'une certaine manière, à ce que byose twavansa turi un grand groupe de mugabo biri bien différencié ari médecine yo muri dans les milieux urbains amabanki y'Uburundi arashobora gufinansa
des machines diverses machines bashobora guhindura mugabo ivyo byose nkuko aussi Dr Joseph yavuze bikenewe guhindura la manière de penser kubona yuko hari ibintu bidakunda gushika n'ubu bitariko birakunda bitariko birashikana nos objectifs aussi vite qu'on devrait ou aussi qualitatif qu'il le faudrait. Mais nani ndizeye ko urumva nta action niniya umuntu aba afise ko ariko ndizeye j'espère vraiment yuko hazoba une distinction muri izo entre ivyo bibiri hanyuma tukavansa Yego Yannick turabashimiye kubona mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane gose namwe ndabashimiye. Yego Dr Joseph namwe turabashimiye cyane ku kanya kanyu n'ukuntu mwitavye ikiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane nanje hama mwagize neza kumumira. Gusa nibagiye akantu ikintu kijanye no gutegura abaganga b'abahinga icyo kintu nibaza yuko bikenewe cyane hano kubera ko nibaza yuko nibategura ngaho i Burundi nabo baguma hanze bazogabanuka. Yego cyane. Yego murakoze. Nuko rero ikiganiro cyacu kigarukiye hano tukibutsa abari mu gisagara ca Seattle na cyane muri commune yose ya King County ko iki kiganiro muzokirorera kuri ku murongo wa Comcast wa 77. Nuko rero abatazoshobora rero kugikurikirana kuri iyo televiziyo hano i Seattle bashobora kuja kuri YouTube canke bakaja kuri site www.seattlecommunitymedia.org. Nuko naho uwundi munsi murakoze.